Yesu agomba twumvise ngo iki gihe cyari igihe igisagara cy'Inayini muko bavuga igisagara cy'i Dubai muko bavuga igisagara cy'i Makamba cyangwa cy'i Bujumbura. Igisagara kigizwe n'abantu ntikigizwe n'ibiti. Muranyumva? Igisagara n'abantu. Natwebwe uno munsi twashize ishengero ko turi abantu benshi. Amen. Iki gisagara cy'Inayini rero cyari igisagara nka kimwe muramwe mubamwe no kuvuga igisagara kiroroshe ko muri mu gisagara. Amen. Iki gisagara rero hari kibazo cyari cyabayeho, hari hapfuye umwana. Uwo mwana wari umwana w'igiki w'ikinege, ijisho rimwe naryo ntiriramba. Uwo mwana w'ikinege wari umwana w'umuhungu kandi w'ikinege, acarapfa. Amaze gupfa twumvise ngo kandi nyina nawe ngo yari umupfakazi. Agize nyina yuko gupfakara, umwana nawe aciye apfa, asigaye wenyine ntagira umugabo, n'akana ko muciriye ingero karagizera. Se turajyana, ndakunda kubaza kuko n'umwigisha nawe umwigisha w'abana afise imyaka 12 niwe natawukura nawe mwigisha abana cyangwa umwana muto cyane. Ndakunda kuvuga je ndakunda kubaza utubazo umenye ko twugaye. Nukuvuga abana barafata umurongo indanzi yo gufata ku mutwe, muga abantu bakuze ko imiko yamaze gucoka bava ngo byari biryoshe, muga babaze byari biryoshe bize ntibabitana. Muze murankurikira rero tujane kugira ngo mutware ufe muze gutwara ijambo ngo twize ijambo ry'Imana bongo Yesu atarutse ibintu biragirana. Subiramo tawe Yesu atarutse ibintu biragirana birahinduka. Subiramo rimwe kabiri gatatu. Yesu atarutse birahinduka. Amen. Twanigarizo gutunga ibyo yose n'ukwezi ko Yesu aserutse abarira batwenga, aho Yesu aserutse amaganya hera. Amen. Yesu rero icyo gihe nango yari hakurya y'ikiyaga, hanyuma rero ngo baca baraza kugandara kumwe n'amabwi wanyu bapfuye, abantu baza kugandara. Baje kugandara, ikigandaro kirabaho, batangura kurira bibaza ukuntu uwo mupfakazi azobaho. Akana yarasigane karapfuye, umugabo werekwa gupfa. Abantu bose bo muri icyo gisagara cy'Inayini baza kugandarira kuwo mupfakazi. Bariko baragandara, bariko bararira. Kera murabizi ko batamborogeza zariho, baca batwara guhamba. Baje kuyatereka hanaho bigoye, nta kwintarara tumutwara kumugirana kumuhamba. Baca twumvise ngo baca bamushira ku kigagara. Amen. Ikigagara murakizi ni indaruzo basi. Uno munsi ni ambulance, amajambere yaraje biragoye kuvuga ngo ikigagara n'abatogitahura ko harukuru. Nukuvuga rero uti kigagara canke inderuzo gari batayize abantu batazi inderuzo bashiramo kweje turaba inderuzo. Bose barazizi. Murabarura inderuzo doza frema ntango wara twabafasha utazi inderuzo. Inderuzo Fafiaga inderuzo bavukiye mu majambere hari utoyimenye. Koko inderuzo ni kintu bacumitamwe ibiti bibiri, kimwe gaseruka mu mbavu ikindi mu mbavu, ugashitwara umuntu bavana umuniyo kaja umakaja babiri imbere babiri inyuma. Ugaca ugenda rero ewe umuntu atatwaye umuntu ku nderuzo bashi yiruhutse yaratomboye. Umutwara ibirometero nka twe twamuvana ahantu tumutwara mu mabanda, ahantu h'amasaha nk'ane uri umuntu ari kurutuga. Washika ngaha mengo haraboze utoneka gezaho wumva mengo ngaha asigame ngo n'ikindi kintu kiri ngaha tigisebe. Nukuvuga rero inderuzo nico ikintu bashira ko umuntu akwaye canke yapfuye, bamushira ngo kukiki, bamushira ku kigagara. Hanyuma rero ngo bashize ko baca baterura ijambo ry'Imana twumvise ngo basokorotse irembo ry'igisagara bagiye guhamba wa muvyimba. Basokoro kirembo giki gigisagara bagirirwa bakwe bahurira ku irembo gigisagara nande na Yesu. Bahuriye ku irembo, murabona ku irembo ni ku muryango ahantu bugaba bakugurura. Yesu yari yinjiye avuye hakurya y'ikiyaga cye, abantu nabo basokoro irembo gigisagara bagiye guhamba ikigagara ikiziga. Yesu nawe yinjiye irembo gigisagara ko Yesu azana ivy'amahoro. Ntibamumenye uwo ari we. Yesu nashimwe. Aca babwira ngo arite hagarara. Uyu mugabo Yesu yararinda. Amen. N'umugabo w'intwari, n'umugabo yaratsinze urugamba. Uwo Yesu n'umugabo w'intwari, n'umugabo yaratsinze urugamba. N'umugabo
umugabo yaratsinze umugabo yaratsinze urugamba arashoboye n'umugabo yaratsinze urugamba uba papa n'umugabo yaratsinze urugamba uba papa n'umugabo yaratsinze urugamba umisore n'umugabo yaratsinze umugabo yaratsinze urugamba umugabo nanjye ndamwemera umugabo Yesu ndamwemera umugabo nanjye ndamwemera umugabo Yesu ndamwemera umugabo Yesu ndamwemera umugabo nanjye ndamwemera umugabo nanjye ndamwemera umugabo Yesu ndamwemera umugabo Yesu ndamwemera umugabo w'intwari umugabo yaratsinze urugamba w'umwami umugabo w'intwari umugabo yaratsinze urugamba ashobora ati hagarara ahagarika abajanye guhambika umubyimba ebaga w'umugabo ntiyari hari umuntu yohagarika umubyimba nababatse mwese ikiziga kirubashwe cyangwa nticubashwe mu migenzo y'abarundi ubonye ikiziga n'imodoka ntabwo mbaba abashefu agomba abe perezida ahuye n'ikiziga arubahiriza igiki mbere muzi ni kubera iki perezida cyangwa umutegetsi wari wese yubaha ikiziga nuko azi ko nawe nyine buca ari yaja aho ntiyasumbanye ntiyarenganya ahuye ariko Yesu wahuye n'ikiziga abandi bahagarara bakikubatirengana ba nyakubahwa hagenda bukebuke n'abafise protokole canke imodoka zikomeye abandi hagenda bukebuke ikiziga kikagenda bakabandanya mugabo Yesu wo ngo acagarara kw'irembo aho basohokera agarara